ni Samuel Ndayiragije niwe asanzwe arongoye abarundi bose baba mu mahanga aherutse kugaruka hani Bujumbura yari yagize ingendo zitandukanye mu bihugu bitandukanye harimo ububirigi leta zunze ubumwe za Amerika n'ahandi hanini yagiye mu ntumbero yo gusigurira abarundi ingene bashobora kwitangira inyubakwa ya Diaspora izubakwa hano Ibujumbura iheshiteka igihugu ariko kandi yari yagiye no mu ntumbero yo guhimbaza umunsi w'abarundi ba mu mahanga wiswe Burundi Day. Samuel Ndayiragije turabamukije cyane. Murakoze kandi mwakoze kutwimvirako. Ego ikaze kuri DICOBU TV y'abarundi ba mu mahanga. Merci. Ego ni karibu kandi mu Burundi ego mumeze neza rero ni sawa nibo ego mwatunganije ingendo zitandukanye mu bihugu byo hanze mu ntumbero cyane cyane yo guhamagarira abarundi kugira ngo bashobore kwitabira inyubakwa baterere mu nyubakwa ya Diaspora ndundi ico gikorwa kigeze he muri rusangi bon ingendo twagize hatandukanye hose kw'isi tugenda dufise message imwe yo bumwe ku barundi bose baba hanze kugira ngo tube ikintu kimwe d'abord nk'abarundi baba hanze ntishobora guhindura ibintu twebwe nyine tutaratahura akamaro ko kuja hamwe tukorere hamwe nk'abarundi baba hanze. Ica kabiri ni ico cyo kwitangira inyubako ni juste kuko nta bumwe twovuga ko buhari mu gihe tukabona ikimenyetso k'ubwo bumwe koko buhari. Kubaka rero inyubakwa ya Diaspora ndundi ni kimwe kizogaragaza inguvu ubutwari urukundo n'ubumwe bw'abantu baba hanze na cyane cyane mu gihe tuzi kahise kacu ku Burundi aho nyine aho muri Diaspora wumva twasanze hari abantu bari baragaje kwicamo imice itandukanye moko nigambwe ivyo rero turiko turabomora turiko turabisenya kandi turabirembeje ubuye nibaza yuko atahantu dusigaje kuvuga yuko hatugoye cyane kuko twagiye turaca hose hari ibibazo duhere ngaha muri East Africa buseruko mwarabonye ko ibibazo twagiye turabibomora na cyane cyane shetani yari yarafusha abantu benshi ibashira mu migwi mu budumbidumbi twaragerageje rero kugira ngo yo shetani twinesh duhere muri Africa buseruko byarakunze hama turagenda mu bihugu bitandukanye twavuye ngaca muri Amerika naho nyene harabitagenda neza bimwe twaramaze kubisenya hani ibintu turiko turabomora kugira ngo abantu babikintu kimwe nk'abarundi hanyuma twaravuye ngaruja mu Bubirigi mu Bubirigi naho nyene byari bimeze neza cyane ariko nashimiye cyane ubwego bw'abashinga naho mu Bubirigi kandi kete batwandikiye batugira ati twebwe turiteguye gufasha kugira ngo iyo shetani ituma abantu baguma baryana bicamo imici itandukanye twinesh ego n'ugamba turimo kandi narashimye vuba hano sinagenda cha haba muri Amerika mu Birigi nkaba ngangaje muri Mozambique urabona neza yuko hari ibintu bitagenda ntibibuze kwera ariko urabona neza ko abarundi bariko baratahura neza kama tubatera yuko ditwoguma dushihana tuve mu Burundi turyana twisange twese nyuma y'igihugu turyane kandi hama tugaruke mu Burundi turyane urumva twatura abantu bagayitse cyane tugomba rero kwiyambika agateka tukiyambika agashambara kugira ngo nk'abarundi baba hanze tugira ico dutereye nkuko mwabibonye igihe nari muri Kenya Rumumba yavuze ati abarundi mwese ko muri mwese inguvu zanyu ni ikintu gikomeye cyane kandi mugikiranye n'umugambwe n'intara n'amoko ivyo vyose mu birengere kugira mushinga inguvu zanyu hamwe kuneza igihugu cyanyu kuko ivyo bindi vyose bizohera mugabo igihugu ntikizokwigera kivaho kizokwamaho kugera ku muhero w'isi. Urumva rero ko ari message ikomeye cyane turiko turagerageza kugira ngo twitangire iyo nyubako kandi ashima aho twagiye turaca hose kw'isi abarundi baritanze cyane gose ugira uraraba baritanze kuko kwitanga ukicumva ikintu cya mbere aba ari message ikomeye cyane bisigura ngo numvise niyo babandanye unyereka neza nzokumva kurusha rero hari akarusho kandi turakenguruka n'ivyo vya Burundi Day twatunganya niyo ntumbero nyene twarimwo kwara kugira ngo tubandanye twitangira iyo nyubako rero abantu baritanze mu bice bitandukanye ku isi Burundi Day yagenze neza ku ncuro ya mbere ubibonye urabona neza yuko abarundi bari bakenewe umunsi kuko n'umunsi tuvuga tuti abarundi tuba hanze natwe basiri n'umwaka tuzirikana igihugu duhimbaza Burundi mu makungu tumenyekanishe kugira ngo tugende neza murakoze. Ego ni amezi make aheze murongoye Diaspora ndundi ibikorwa nkanke kabiri ko birarangurwa mwebwe gushika ubu mu mezi aheze murongoye abarundi bose ba mu mahanga murishimira urugero abarundi bariko bitabiriye ibikorwa bitandukanye by'iterambere ry'igihugu. Ego cyane turabyishimira cyane kuko ubwa mbere ikintu twishimira nuko abarundi bahanze ubu bariko baratahura
bariko baratahura cyane yuko twataye umwanya munini gose bariko baratahura neza yuko twagize uruhara mu kudurumbanya no mu konona bisata bimwe bimwe bigize ubuzima bw'igihugu na cyane cyane ahantu bavuga mu kubiba urwango mu bantu mu guteranya amoko inzankano n'ahandi nivyo ngo n'uruhara rw'abadiaspora ariko kandi ikineze nuko na leta yo nyene ubwayo nayo nyene maze gutahura yuko nabo nyene hari uko babona ibintu muri kahise atari ko babibona muri 2024 ni ikintu ciza cyane kuvuga twese no kuri kote zose abarundi baba mu Burundi barataye intambwe leta nabo nyene turabona ko bateye intambwe hanyuma abarundi tuba hanze turiko turatera intambwe nta nkeka rero ya ntumbero vision 2040-2060 tuzoyishikako neza cyane atana kimwe vraiment giciyemwo kuko ndabona ko bariko baratahura rero muri diaspora je nibaza ko tuzi ubwa mbere kubera ko uno munsi abarundi baba hanze tugomba kwibakira inyubako ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo hagati yacu abarundi tuba hanze twaramaze kurengera y'amacakubiri n'ukiyafise turiko turabomora bashi ubwo niko rugamba turimo vraiment ahantu hose ari utudumbidumbi mpaka tudusenye kandi urwo rugamba turimwo aho twaciye hose bwa ubudumbidumbi bwari buri twarabukuyeho kwera ntaho twaciye ngo ubwo budumbidumbi bureke kuhava kanatsinda si Samuel wenyine abikora ni inzego za diaspora ubu dufise abarongozi barenga 200 ba diaspora ndundi urumva kw'isi twese dusenye ku mugozi umwe nk'abarongozi bumva ibintu kumwe baharanira inyungu rusangi iteka kuri bose nta kabuza tuzoshika kuco twifuza cyose ego mu vyiyumviro bishikirizwa ku makuru dutanga hano ku DICOBU TV urabona ko inyubako ya diaspora mu vy'ukuri ari ikintu abarundi b'amahanga mbere n'abarundi muri rusangi barindiranye igishika iyo nyubako kuri uno mwanya turiko turavugana nimwe murongoye diaspora y'abarundi ico gikorwa ubu mu kwizeza abarundi bari kubadukurikana ko kigeze ikorwa ubuye turacari mu ntango ariko turavye uburyo bumaze kwegeranywa kw'isi birakwiye kugira ngo turonke ikibanza hama dutangura ibikorwa vy'ibanze nivyo turimo rero ivyo vyatuzanye nibaza yuko mu minsi ya vuba tuzoza turababwira aho ibikorwa bigeze turafise imibonano izohura n'abarongozi b'iki gihugu kugira ngo tubabwire ingendo zacu zagiye ziragenda ariko kandi tubabwire ivyumviro vya benshi hama natwe tubashikirize imigambi yacu n'ivyo twifuza gushikako kugira ngo tubereke ko bikwiye kwico kibanza kiboneka hanyuma tugatangura ivyo bikorwa vy'ibanze ivyo navyo rero nibaza ko minsi ya vuba bazobibona kuko abemeye amahera bose kw'isi tubasaba ko yashikana kuri konti ya diaspora ubu nico gikorwa kiriko kirakogwa umwe wese cyo yemeye kugira ngo ashikane kuri konti ya diaspora ashikane hanyuma n'uwo ataremera ashikane ashobore kugira icyo atanze kuko twe tubwira abantu baba hanze yuko twubaka iyo nyubako mu ntumbero gushima no gukenguruka kuko umurundi wese ari hanze arafise icyo ashima arafise icyo ashimira Imana kandi uwagiriwe neza ntaco tuma utaba mu bantu bashima ego ibihugu mwatangiye gucamwo nka Kenya na Tanzania n'ahandi abarundi babayo baritangiye inyubako mu by'ukuri ku buryo bugaragara mbere n'ibindi bihugu mwaciyemo mu nyuma mu mareta ya Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho nyene baritangiye inyubako mu buryo bugaragara hari umuntu ari kadukurikirana ashobora kwibaza ati mbega none ubu naho nk'umuntu kuko no muri Burundi day naho nyene bwarasubiriye murahamagarira abantu kwitangira iyo nyubako baratanze nta nkeka hari umuntu ari karibaza ati none ico gikorwa umuntu ashaka nawe kubandanya aterera bimeze gute hari nabibaza yuko kumbere mwarangije muri turarangiza ni igikorwa kibandanya turacari mu ntango tuzotangura neza mbere gusha mu mvu kurusha nitwamara gutangura ibikorwa vy'ibanze kuko ubu turatangura neza turacegeranya ubwo maze kuboneka abavyumvise imbere y'abandi ariko kandi hari ibihugu tutagiye turacamwo naho nyene bavuga bati turagomba guterera iko tubikora nuko tugomba guterera twese nk'abarundi baba hanze atanumwe dusize inyuma y'abidolari rimwe tukaribona tukabona tuti urumurundi ku vy'ukuri ukunda kwitwa umudiaspora kuko aha n'abashikayo bakavyiyambura ntitwibaze yuko ngo bose ngo bemera yuko ari abarundi hari abashika bakita abanyarwanda bakongomani hari n'abita abanyamerika bashaka bivanye nuko bamaze kuronka utwo tupapuro bahabwa bakaca batwita rero ikindi kintu bakaca bibagira iyo baje bava abo oye turamaze kubabona hari abantu barashima hari abantu bahaga hakirika ivyo oye turamaze kubibona nibisanzwe mugabe ico turiko turavuga ni ikihe nuko uwo wese agomba guterera acisha ubwa mbere
hariko cyo twiste organisation pays ingene twitunganije ibihugu ku bihugu nuko uburyo bwegeranye mu bihugu hama ukava mu bihugu buzi ariko kandi n'umuntu wenyene ubwiye arashobora kutacisha mu bihugu arimwo akarungika directement kuri konte za diaspora hanyuma akaduha bordero tukabona yuko yatanze tukamwandika hama tukaza tukamushira mu rutonde rw'abarundi batanze mugabo uko abigira kose azokwisanga mu gihugu ciwe azokwisanga mu gihugu ciwe urashobora gutanga kuri turafise amakonte ngaha mu makonte mu mabanki nka yose urashobora gucisha kumwe mu makonte mu mabanki nka Ecobank, BHB canke izindi zose dufise za DICOBU za Interbank za BCB na Interbank hamwe na KCB izo ni konte niho dufise amakonte henshi rero umuntu ashobora gucisha hamwe ngaho interano yiwe kingana kose hama katurungikira bordero tukabona yuko yaterereye mugabo twebwe zosha dufatiye bordero tukaca twirungika muri cya gihugu avamo kurumva tubiteza kumenya umuntu ninde avahe ntari yihe akorana gute n'abandi ivyo byose tukabiraba hama tukabihiza tukabashira hamwe n'abandi ni bwabo umwe rero turiko turageza kugwiza kuko hari umuntu avuga jewe hari yasinzotanga mugabo yatanze akaba yaterereye azora n'undi muntu yatanze rimwe tuzosanga twese ijya nyubako twabibatse twese atanumwe twakumiriye nico gituma rero atawe numwe dusiga inyuma rero abatanga babandanye batanga kandi turakengurukiye cyane abo bose bamaze gutanga kugira ngo tugere ku muvuduko w'iterambere muzobona mu isi imbere nimba tumaze kugera ku mamiliyari ngahe turiko mu ntango za mbere niyo twamara gutera intambwe twitunganje mu bihugu neza nta kibuzi uwo mwimbu uzokwiza n'ico 200 yanyubakwa ikiduga mu mezi make cyane nivyo turimo narundi ugamba turimo yego ni nyubakwa yitiriwe Diaspora ndundi ariko mu by'ukuri ni nyubakwa y'igihugu iteza imbere igihugu yerekana ubwiza bw'igihugu muri rusange umuntu aribaza ati umuntu ashaka guterera atari mu Diaspora nkayemeri nimbona akavuga ati je nshaka guterera canke n'undi murundi wese muri rusange birashoboka neza cyane muri rusange twebwe turiko turaterereza no ngaha mu Burundi turafise evenement hariho evenement dîner d'affaires tuzogira ngaha turiko turatereza abantu bose turabaterereza dîner d'affaires tuzogira ngaha namwe muziba mushikiri mube muri kazanura ntihagire umuntu azovuga ngo ntitya diaspora gusa urubanza rero no kuvuga umuntu ariko arubaka araterereza umuntu agize urubanza araterereza nivyo turi mwaho tuzokura amahera hose tuzoyakira mugabo twe turafise n'ama package bashaka meza ku buryo umuntu bivanye n'ico yaduterereye n'ico yaduhaye natwe tuca tumubwira tuca tugutarika tukakurerwa tukawushira ahandi hantu heza kubera ko nawe wagize ico tumarira ayo ma package rero ngira tuzashira habona very soon muri iyo evenement nyene kugira abantu bashobore kumva ni gute bashobora guterera nakahe karusho bashobora kuhakura na cyane nk'abantu basanzwe bakora ivyabo ama business atandukanye nterereye aya mafaranga nganuko nzokunguka iki kuko diaspora hari ivyo natwe tuca tubaha tuti ko mwatwemereye mukadushigikira mukatubera abagenzi imvura ntizobanyagira kandi inzu twarayubatse tuzoca turaba ahantu heza tubashira nivyo turimwo ibisigaye bindi vyose urumva uwo terera uko aterera kose naho yoduha ibati naho yoduha ifera beto naho yoduha ikintu cyose yoduha kijanye no kubaka iyo nyubako twogikenguru c'est pas nécessairement amahera harimo nashaka kuvuga ati jewe nzobaha amafera betangano kubera iyo mukeneye ndayabemereye ivyo byose turabikenguru c'est pas ko twakira amahera gusa turashobora kwakira n'ama donations y'ibikoresho bitandukanye mu bihugu bitandukanye twabonye ko mwagiye mashiraho inzego mu bihugu vya Maroc mu bihugu vya Kenya bitwa basarahe batwara diaspora muri Kenya mu bihugu bitandukanye muri rusange uno munsi inzego mu bihugu byose ziyoboye diaspora zamaze gukwira bo ikintu cyambere turimo n'ubugamba ko nabikubwiye ko by'ukuri wovuga yuko diaspora yitunganije neza cyangwa sanzwe itunganije neza yo baguhenze nibwo rugamba turimo nico gituma rimwe namwe dufata ingendo nico gituma namwe tugira amana matandukanye canke ari special twaganira n'umugwi specific harabaye ibibazo bitandukanye byo kutumvikana ku isi kandi ivyo vyagiye birategwa n'ukuntu abantu bagiye barava mu gihugu umwe ati jewe ko nahunze uyu muntu uyuye nkamusanga hariya ntidusubira kwicarana hama inyifato zitandukanye zigayitse zo kwishima no kwiyemera ivyo byose byagiye birahaba nico gituma urumva urugamba turimo bwambe nuko tubwira abantu ati none ko twagiye hanze tukaba tumeze nk'abarundi bategeze basohoka igihugu namunagane wewe waje ngaha kugira ntopfa umusubira iyo wavuye hako uza muri no bihugu ntuhinduke nivyo tubwira abantu tutiyamara no ntidushobora kuguma turi babandi uko twahunze twagira mu bihugu rutura akaba ariko tukimeze
n'Imana yotugaya n'Imana yotuvuma ikavuga ati abarundi nataye umwanya kubahungisha mu gihe arabapfuye ukabukiriho ukabageze hanze ukagumugira ubuntu bw'ubudumbidumbi ubuntu bw'ubuntu butagira akamaro nivyo tubwira abantu turengere kuko abantu bose baba hanze baritunze nta utunze uwundi nta nubahe kubera naka ni gikogira inyifato igayitse yo gumubibugwanko mu bantu yo gumuteranya yo guma usesa amaraso y'umwene y'u Burundi ivyo we twavuze tuti no ifoko twiga ingendo nshasha kugira ngo tube bashasha vy'ukuri duhinduke rero hamwe biramaze gutumbera kana handi bitaratumbera ariko nagomba kugira hariho n'ibindi bihugu uno munsi ikintu diaspora batari yunga ngo bagire ikintu kimwe majambo make nubwo baba hanze babaho nk'abatabaho baba muri diaspora nk'abatayirimwo baba hanze nk'abarundi atarabarundi ivyo oye birahari hatandukanye nubwo rugamba rero turimo kugira ngo n'utaravyumva vyumve yuko kujya Sylvia biririmbye yuko ugiye mahanga ntuze wigumireyo uzugaruke ushime tugomba ko abarundi vraiment baba abantu bashima kuko je mu Burundi adashima ari hanze ababaje kubera ko ntazi ijambo ry'Imana rirakomeye gose ku bantu bakurikirana batubwira yuko muri ibi handitse yuko ngo nimwagira amahanga hama mukaba mu mazu mutubatse mukarya mugahimba ntimuze mwigere mwibagira yamana bakura mu bugaragu rero umurundi wese yashitse hanze y'igihugu uko yagiye kose Imana baramukuye mu bugaragu kuko yari kugenda ntashikeyo kuba yarashitseyo gusa ico ni kintu gikwiye kugira shime harabagiye bagakira mu nzira harabagiye barapfa harabagiye basubizwa inyuma ariko yaragiye arashika nta kintu na kimwe rero gituma uwo muntu adashima ruhande y'ivyo yaronse akazi ntiyabaye umuhomeless mu gihe tuzi hari abantu benshi baba homeless bibera mu ibarabara mugabo yagize ubuntu agira aronka akazi urumva hari ibintu byinshi byo gushima iyo tubivuze ntitwobiheza kuko tuba tuzi ico tuvuga nubwo rero umurundi yoba atamerewe neza cyangwa afise kahise kabi kamubabaje uno munsi ahari afise icyo ashima kuko hari aba bari kumwe bitakunze ko bagera aho bageze uno munsi nico rero turiko turabwira abarundi bose tuti byoba bimaze iki kwitwa umurundi ari hanze y'igihugu mu gutagira icyo uterera mu iterambere ry'igihugu nivyo umwe wese ashobora guterera muryango mu nshuti mugo ivyo ntibikwiye turafuye kugira ikintu rusangi kizotanga inyungu rusangi nyene kugira ngo umurundi ari ngaha aronka ubuzima bundi buvuye kuri za nguvu z'abarundi bose bagiye hamwe bavuge bati ndabayeho neza ndavugwa ku buntu mfise amagara meza canke ndafungurirwa ku buntu kubera ba barundi bitwa ko bagiye hanze bagashira inguvu zabo hamwe Samu ndayiragije ikibazo ca nyuma twako turaba tubona itangazo ry'userukira Uburundi muri Berlin muri mu gihugu ca Allemagne amenyesha ko ubu abarundi bagiye koroherezwa ku bari basanzwe baja kuronderera ivyangombwa kure i Berlin yuko aba mu bihugu vya Scandinavia bagiye koroherezwa ivyangombwa babibasanze aho basanzwe baba hafi ivyo nimwe mwabikurikiranye nk'abarongoye Diaspora dusozera kino kiganiro ubwa mbere nagomba gukeza umuserukizi w'Uburundi muri ico gihugu ingene yavyifashemo neza ni umuserukizi kabisubona ko ariko arakora kandi bakubwira yuko aho twagiye turaca hose je ndabona ko Burundi bufise amahirwe menshi muri ino myaka kuko les ambassadeurs bahari no munsi n'abantu ubona yuko bumva neza imbono kazoza y'igihugu 2040 n'abantu kandi bariko barageza gushira mu ngiro icy'umukuru w'igihugu yabasavye n'abantu kandi biteguye gukorana cyane n'inzego za diaspora rero nk'uyu muserukizi ndamushimiye cyane kuko nivyo twasavye kandi nivyo tuguma dusaba aho tugiye hose yuko igihe cyose hari nk'akarusho umuserukizi yokora kugira ngo yegere abarundi aho bari mu bihugu bitandukanye abikore uyu rero niwo gutanga ko akaroro yabikoze neza ariko twotanga n'uburoro ku bandi bamaze kubikora nk'aho twagiye turaca warabonye neza yuko nabo nyine bafite iryo shaka kandi babikoze neza rero je ndakengurutse inyifato y'uwo muserukizi nkatera kamo n'abandi baserukizi gukora nkawe kugira ngo babishoboye ko basanga abarundi mu duce babamwo baborohereze babumvirize babaganirize babikore cyane kugira ngo tubandanye twese turyoherwa kandi twitwara nk'abana b'u Burundi bagamije yambona kazoza y'igihugu maze Uburundi tubutagatifuze kubigire bweranda Uburundi igihugu cacu igihugu c'abasokuru c'amata n'ubuki
N'uyu mutume wacu rero twari dufise ni Samuel Ndayiragije ni warongoye abarundi bose baba mu mahanga. Samuel Ndayiragije mu mufise ibikorwa byinshi ndabizi ariko mwatwitavye tubashimiye. Mwakoze kudutumira ariko mubandanye muvuga cyane amakuru ya diaspora cyane. Abarundi bayumve gose. Yego cyane. Muracisha muri turimbo tw'aba diaspora bariko barakora cyane abashimira abantu benshi bariko barakora indirimbo za diaspora. Nzarumva bandungikira ngo aho wakumvise. Ni ikintu cerekana neza yuko hari abarundi bavuga bati kino kintu tugihagurutse gikomere gihindura ishusho maze Burundi n'abarundi aho bari hose bavuge bati yes naragize uruhara mu kubaka igihugu cy'abasoko. Yego cyane murakoze cyane ni nako kama ahubwo durangirije ko kino kiganiro. Nanatumira rero abarundi bose ba mu mahanga kudukurikirana ku mbuga zacu zitandukanye ni kuri Facebook, kuri YouTube, kuri Twitter no kuri Instagram ni DICOBU TV. Jewe ni Twameri Nyembo.